Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Ikaze bigwanye inshuti namwe bakunzi ba RPA mwashimye gukurikira ano makuru yo kuwa 10 munyonyo mwaka wa 2022 mu nkundire ndayahere ku ngingo nkuru ziyagize. Ibere risa n'iryayaze hagati y'ugwaruka rw'imbonera kure zo mu ntara ya Kirundo muri komine Ntega, imwe muri zo iherutse Uganda kugwa na bagenzi bayo bayiziza kuba yarabahemukiye mu kubasesera gatabi. Abategetsi b'u Burundi bari bakwiye kumenya ko kurungika umusirikare agoyagoya ku rugamba ari nko kumushora kuri songoye, bivugwa n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'indwara zirandagata, inyuma yaho bigaragariye ko abasirikare b'abarundi baba 50 bakitswe n'amagara kubera ikiza ca COVID-19 batakingiwe bikwiye. Muraza kubikurikira murano makuru nayo nkuko bisanzwe ku minsi yose ya kane. Mu mpera zano makuru tubashikiriza ikiganiro ako hambere, uyu munsi tukaza kubayagira kubijanye n'abami bakuru batatu barongoye Burundi nico babumariye. Aya n'ayandi ni mukanya isase, ndabaramutse nongere ndabane n'ikaze mwidonito. Ndasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahere mu yavugwa mu mutekano, aho imbonera kure ziriko zirasubiranamo muri komine Ntega y'intara ya Kirundo. Ku munsi w'Imana uheze ku mutumba gw'Imbogo, imwe muri zo yarikijwe amahiri n'abagenzi bayo bayihora kuba yarabameneye amabanga. Gushika ubu abakekwa ko ubwo bwicanyi baridegemvya, nayo umuryango w'umuhisi ugasaba ubutungane. Hidonedo na Dani Claire iratwumva. Mu gihe cy'isaha 4 z'ijoro ku munsi w'Imana niho uwitwa Habayimana wo ku mutumba Gatwe uri muri komine Ntega yahoze mu mugwi w'imbonera kure yagwa mu mugwi wa bagenzi we. Ico gihe nkuko amakuru yemezwa n'abegereye umuryango wiwe abivuga, umugwi w'imbonera kure wari wafashe abantu babiri, umugabo n'umugore batubakanye bariko baganirira ahantu hiherereye. Habayimana yahageze asanga abo bantu bariko bahatwa igiti, aho nawe yaciye afatwa abazwi yagiye. Habayimana yarasanzwe afatwa nk'imbonera kure itabikibanga. Ubwo nyene hahavuye hatangwa itegeko ryo kumuhana. Utwara imbonera kure ku mutumba gw'Imbogo niwe avugwa kuba yoba yatanze iryo tegeko. Ariko mugoroba w'ijoro ko hari mu masaha yine Habayimana araza rero ku Imbogo, ashitse rero kwisantere ku kivuko usanga imbonera kure zirahari, baramufata bavuga ati wizi saha ugiye, bavuga ati jewe nje kuraba kuri imbonera kure nzobarinda. Kare basanzwe bibana ihene zisanzwe ziga ku iyo mitumba zitandukanye kuba bari kumwe, uwo nzobarinda amaze kumva ko amenye ibanga mugenzi we acacanga itegeko yuko bomukubita bakavemo umwuka. Uwongoye imbonera kure ku mutumba gw'Imbogo nabo bari kumwe bo bemeje ko uwagandaguwe yafashwe ariko amena inzu z'abarundi. Uwo mukuru imbonera kure nzobarinda niho baca bateka imigambi kabinatorera ifera bitumuhira acararizana baca bagenda ku nzu iri haruguru y'barabara barayiharagata ngo vyerekana yuko ngo bamufashe ngo ariko aramena inzu, ariko atari vyo. Bobo kuvuga ko bamufashe izo saha yine baciye bahindura bavuga yuko bamufashe igihe cy'isaha indwi, ahubwo iyo azize ko avuze yuko mu kazi bakora ko kwibana yibana n'uwo nzobarinda n'izindi mbonera kure nyine basanzwe barakorana. 11 niho yitaba Imana. Ikiziga c'umunyagihugu kikaba caciye gitwagwa mu buruhukiro ku bitaro byo mu Rushubije. Muri kino gihe rero umuryango wa Habayimana usaba abakekwa kuba bakoze ubwo bubisha gufatwa bagashikanwa imbere. Urugenda rwa RPA rwarondeye musitanteri wa komine Ntega Pierre Claver Mbanzabugabo kugira agira icyo bivuze ko ariko ntiyashoboye kuboneka. Dani Claire iratwumva. Mu bijanye n'intwari bereye naho ikibazo c'icuruzwa hamwe no kwihereza ibiyayuramutwe vyibonekeza ku murindi uteye ubwoba mu Burundi ngo cabuze inyishu kubera ko leta isa n'itacitayeho kuko yagitereranya abavyeyi. Bivugwa n'uburongoye ugwaruka rwo mu mugambwe w'Ipronetemewe n'ubutegetsi bwa Gitega Lionel Ninteretse, yongera ko kandi ko aho bigeze umukuru w'igihugu yarakwiye kuva mu gacerera agafata mu nico kibazo giteye amarira n'amaganya mu miryango no mu gihugu amazi atararenga inkombe.
mu bisanzwe byategeza kuba ari ikibazo nkoramutima, byateza kuba ari novuga alerte kuri guverinoma, kuri kila murundi wese kugira ngo duhagarike ivyo bintu. Uno munsi ibintu bigeze habi, usanga i Bujumbura canke mu yandi mu zindi ntara, mu yindi miji, mu ngo 10 udashobora kuramo n'imiburiburi abana 3 bafite ico kibazo cyo kunwa ibiyabiramutwe. Rero leta isa n'iyaberetse, isa n'ukumenga ni ikibazo cy'imiryango, ariko by'ukuri si ikibazo cy'imiryango, cyateza kuba ikibazo cya leta, kuko ubuzima bw'abana bakiri bato, ubuzima bw'abajene bwo gwaruka rurahatemba, kandi niyo ababura hatemba no kuvuga yuko nakazoza kari ahatemba. Rero ibyo twakora byose, haba ibyo duplanifya nk'iterambere n'ibindi, ntibishoboka mu gihe urwaruka uno munsi rwoba ruriko rurapfa, rupfa ruhagaze, rugwishwa n'ayo madroge. Icyo bakibabaje cyane nk'uko bivugwa ni uko hoba hariho abantu bavuga ko babegereye ubutegetsi canke bari muri bwo, boba bari mu bazanira ivyo bintu vyayo madroge ziteberamutwe. Ico twosaba cihuta nuko umukuru w'igihugu yafata ibintu mu ntoki wenyene, kugira ngo abo baba bariko barakora ivyo bintu bahanwe, bahagarikwe, hama bafate ingingo zidasanzwe z'uko ibintu bidasubira kwinjira mu gihugu, hama bagashiraho n'umurongo wo gukurikirana abo bantu bafite izo ngorane z'ibiyaramutwe, kugira ngo babakurikirane, babavuze. Ko hari igihe usanga imiryango inanirwa kubera bisaba uburyo bwinshi, bisaba ibibanza bikomakomeye kandi vyishurwa kugira ngo bikurikirane abo bantu. Rero leta irakwiye gushiraho ikigo canke ibigo bikurikirana abo bantu, bibavura, bikanabakurikirana mu buzima busanzwe gushika bazokire. Ikindi nibaza ko bikomeye leta yoshiraho nuko yoshiraho komisiyo no kwita special ishobora kwiga ico kibazo, ikagikurikirana, igatanga raporo kwa perezida wenyene, kuko hari igihe usanga ngira bigiye muri mu kindi gisata bidashika neza. Ariko ikibazo cyateza gufatwa mu ntoke n'umukuru w'igihugu, kuko n'ubuzima bw'igihugu bw'uno munsi n'ejo hazoza burahatemba. Mu bijanye n'indero naho no munsi niho hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe ubuhinga bufatiye ku bushakashatsi. Uyu munsi ukaba wahimbajwe uno mwaka ku kivugo kivuga giti nduguriye twamugina, ubuhinga buganisha kwiterambere rirama. Imere Nibasumba araducira ku mayange bikuru bikuru bijanye n'uyu munsi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe ubuhinga bufatiye ku bushakashatsi wibutsa akamaro k'ico gisata mu buzima bwa misi yose, ukanashimangira ku biganiro bijanye n'ubuhinga bugezweho. Kubwishira hamwe mpuzamakungu ONU, uwo munsi ufasha abanyagihugu bo kwisi kumenya ingene ubuhinga bufatiye ku bushakashatsi buriko buratera imbere. Uwo munsi utwereka uruhara rw'abahinga mu gutegera kurusha isi yacu, ugatuma kandi abajeje intwaro, abamenyesha makuru, abanyeshure n'abandi bakoranira hamwe bakihweza ubuhinga bufatiye ku bushakashatsi bushobora gutuma haba amahoro n'iterambere. Inama ya ONU ya bose yo kuwa 2 Kigarama mu mwaka uheze w'2021 yavuze ko ubuhinga bufatiye ku bushakashatsi ari ingirakamaro mu guteza imbere ubuvuzi, amahinguriro, uburimyi, amasoko y'amazi, amasoko ntanganguvu, ibidukikije, ugutumatumanako hamwe n'imico kama. Kuvushingwa n'igisata ca ONU kijejwe indero, ubushakashatsi n'imico kama UNESCO mu 2001, umunsi mpuzamakungu w'ubuhinga bufatiye ku bushakashatsi buganisha ku mahoro n'iterambere uhimbazwa buri mwaka kuwa 10 Munyonyo. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rikavuga ko uburyo ibihugu bikoresha mu bushakashatsi bujanye n'ubwo buhinga butandukanye cyane. Kubw'ibiharuro bitangwa n'icegeranyo ca UNESCO cyo mu 2021 kiraba ibihugu 86 muri ubwo buhinga bufatiye ku bushakashatsi. Bimwe mu bihugu bikoresha amafaranga ari munsi ya 10% byayo bitegekanya ku bushakashatsi bwose, mu gihe hari ibindi bihugu bikoresha yarenga 30%. Emile Nibasumba. Mu gihe rero abandi bashira imbere ubuhinga mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu, mu Burundi hoho basa n'ababisuzugura. Akarorero naka amajambo aheruka gushikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD mu nama yari yakoranije indongozi z'uyo mugambwe. Inama yari yanyitabiriwe mbere n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Tega amatwi Reverien Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD FDD. Mwishuri wiga bazi bije bisanzwe ni nk'umushinge mugabo ntiwubatse genda mu maze bajya bari kwishure bijazwe kwishure mu Burundi cyo kimariye ntako none mwese abo ba secondaire igishoka re mwenze
egale x moins 2 fois x plus 1 nikumariye iki hajya mu Bufaransa birafatishwa birafatishwa oya ndababazi birafatishwa RPA Tutandukira ubunaho igisata c'amagara y'abantu aho ari umunezero ntangere ku bakozi b'ibitaro bikuru bya Cankuzo kuva ivyo bitaro bironkerejwe umuyobozi mushasha ni nyuma y'amezi 8 ivyo bitaro byari bimaze bitagira umuyobozi ivyatumye yibonekeza ingorane zitandukanye ku bijanye no kwakira abagwayi abanyagihugu basanzwe bitura ivyo bitaro bakaba bashimiye ngingo yo kubaronsa umuyobozi w'ibitaro yafashwe n'ubugenduzi bukuru mu bijanye n'amagara y'abantu mu karere bakizera ko no gukora nabi kwahora kuri ivyo bitaro kugiye gukosorwa tukiri muri ico gisata nyene ngo ntibitangaje kubona abasirikare b'abarundi bajanwe mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia batakingiwe bikwiye umugera wa COVID-19 nari Burundi butitabiriye umugambi wo gucandaga ico kiza bishikirizwa na Kome ko nakuze yanonosoye ibijanye n'indwara zirandagata ahavuga ko abasirikare bategerezwa kubanza kwitabwaho kugira ngo bashobore no guhangana n'umwansi kurikira Kome ko nakuze yanonosoye ibijanye n'indwara zirandagata. Turazi neza twese ko umusirikare ari ku kibuga c'intambara agomba kuba ku rubuga haba ibiza by'indwara canke bitaba ariko ngaha no kumenya yuko uja kuba ku rubuga nawe aba afise uko yikingiye mu vyerekeye by'amagara yiwe kuko nk'uko mubizi hakora amagara turumva cane yuko mu gihugu ca Somalia abasirikare bari muri buriya butumwa bw'amahoro bwa Timis bafise ibibazo vya COVID-19 harabonetse abatari bake barenga 60 ariko bavuga yuko bitigiri batabitanga neza kumvo tutaramenya neza ariko twibaza yuko ari ukwerekana ko batagwaye kandi bagwaye cyane kuko bavuga yuko ibitigiri bitangwa ari bitoyi cyane baravye n'abagwa bagwaye umusirikare ari ku butumwa bw'amahoro yategerezwa gukingirwa bikomeye mu vyerekeye COVID-19 mbere hakaba no kubaronsa imiti hakiri kare no kubavura abafashwe canke abegereye uwafashwe twoshimikira cyane ku kwirinda no kuvuga bategerezwa kugenda bacandazwe bagacandagwa n'amaburiburi incanjo zitatu bagakomeza incanjo zabo ngo bagiye haheze ibihe bakabacanja gute baba bakwiza incanjo zikenewe ariko turumva yuko mu Burundi mwese musanzwe muzi yuko kumva tutamenye izarizo cyane mu by'ubuhinga igihugu cyaranze kuja mu mugambi wo gucandaga abanyagihugu bacu nabo basoda barimo mbere umuntu agiye kubiraba ku bitigiri usanga ari gusa n'ibice 2% by'abantu bacandazwe rero abasirikare bagiye gucandagwa guca bagenda tuzi neza nuko nugo rucanje rumara igihe kugira ngo ruzana umusaruro no kuvuga ruzana abasoda bakwiye ngo bamukingire hari naho agenda yitwaye canke akayifata muri ico gihe ubwo rucanje rutagisha gukora rero ivyo ntavyo tubona ko biba kuko mbere turiye kuraba na politike y'igihugu ntibishira imbere ngira murumva yuko baja kubacanja ku kamwe bagiye kugenda kandi nako katashaka bakingira ubwo nyene tuba magara y'abantu dutandukira igisata c'imibano aho igice kimwe ca quartier Kamesiri muri zone Musaga commune Muha mu gisagara ca Bujumbura kimaze ibirenga kitagira amazi meza kugutinya ko bashobora kwandura indwara ziturutse kw'isuku rike abanyagihugu baho bakaba basaba ishyirahamwe rigideze gukora ibishoboka byose rigasubira kubaronsa amazi meza ni nkuru twateguriwe na Emmanuel Niyungeko. Ubukene bw'amazi meza bwibonekeza mu makaritsiye amwe yo mu gisagara ca Bujumbura burateye ingorane zidasanzwe abanyagihugu babangaho ku mugwa mukuru w'ubutunzi abo muri karitsiye ya Kamesa yo hepfo muri zone Musaga muri commune Muha bavuga ko bamaze ikiringo c'indwirenga batagira amazi umwe mu banyagisagara avuga ko n'abakozi bo mu nzu bahitamo guheba akazi kubera ubwo bukene bw'amazi kamara igihe kinini atamazi dufise akamara indwi zitatu zirenga tuba muri karitsiye Kamesa yo hepfo ya ruguru amazi igera mbwa y'iwacu ngayo turayabona niyaca kazi mvanye sase ntibaronke bose rero uhaje igihe kirenga indwi atamazi tubona ivyo rero bikaba mu gihe tahari dushobora kuyakura n'amakinga twaba twikorako akaja kuyavoma mu Kinanira canke mu Kanyosha ntiyashobora guhoneza ikirenge ngaha ngo barazane amakinga abakozi bo mu mazu baromoka tubategera aho bavoma ku gutinya ko bashobora kwandura indwara zifatiye kw'isuku rike abo banyagihugu basaba ishirahamwe Regidezo gukoresha uburyo bwose rifise kugira ngo ritorere umuti iyo ngorane uwinanasi aduga hariya ku musozi mu Kamesa ahantu bita ku Rubura navyo n'ibintu bigoye cane rwose
tukaba twikora ku ruzi Kanyosha none kubera ko imvura igwa bakarusura ariko barakuramo amabuye ayo mazi atari mabi nta kintu twayakoze n'amazi ashobora kugutera n'isoni gushira muri toilette kwa zima toilette yo mu nzu urumva rero ico n'ikibazo Regideso kudufasha turasaba rero yuko abadutwara bumva imibabaro tugowe kugira ngo kameze yepfo iyo nk'amazi n'ukuri mu ruganda rwa radio RPA tukaba tutashoboye kuronka abarongoye ishirahamwe rijejwe gutanga amazi n'umuyagankuba Regideso kugira ngo twumve ico boba babivugako. Arakoze Emmanuel Niyunge ko muri zone mukungu yo muri commune Nyanzarake intara ya Makambaho abanyagihugu baho bahanzwe n'ikibazo c'umuyaga nkuba ubumucikagurika hageze amasaha y'ijoro ho bikunyuka ibikamira mucoza basuma kuko baheza bakikinga gahumbezi hidone de Eric Niyonzima mu masaha y'ijoro rwari saa 5 zone mukungu ibiri mu mwijima mu zitanya buri gihe abakozi b'ishirahamwe Regideso baca baca umuriro kuko abanyagihugu ngo birababaje cyane ko bitwa ko bafite umuriro ariko buri munsi barimwe n'Imana bakarara mu kizimu ariko rero hari abavyungukiramwo abona basuma bikingo mwiza bikaborohera kuja kubomora amazu amabotiki y'abarundi umuyaga nkuba umwe gusa kenshi ukunda gushikagurika yo imvura ikuvye niho cyo shikagurika kandi nabo basuma kenshi bikika umwiza abo biba mu mazu bikika umwiza kuko kenshi saa 5 n'inusu z'ijoro canke saa 5 noneho n'imisi yose turabimenyereye bahora baca bawuca twaca twonga tukawuronka 12 z'agatondo rero nabo basuma baca baza haba hariho umwirima kuko nta matara bariko araka mbere benshi bavuga bati yaba amatara yaraka nabo basuma birirwa bariba mw'ijoro bamena inzugi z'abantu bamena n'amabotiki vyogabanutse ati nta musuma yokwemera kuja kumena nk'ibotiki ariko arakirwa n'itara vyongeye abanyagihugu babandanya bavuga ko uyo muriro hari n'igihe bishika ukamara imisi ibiri batarawukubita ijisho kandi barakunda no kuca ukamara n'umunsi wose ntituzi impamvu imvura yaguwe igwa ku munsi ariko umunsi wa gatandatu hacagwa imvura nyinshi itumara umuriro bake bawuca kuva ku munsi wa gatandatu kuwa mungu no kuwa mbere twaje kuwuronka ku munsi wa kabiri mw'ijoro amakuru ava muri zone mukungu abandanya amenyesha ko ico kibazo c'iryo cikagurika ry'umuyaga nkuba kizwi no mu batware ariko gushika ubu ntihagire ico bagikora uruganda rwa RPA ntitwashoboye kuronka uburongoye zone mukungu kugira ico yishura kuri ico kibazo c'umuyaga nkuba twanagerageje kurondera abajeje igisata co kumenyesha amakuru muri Regideso ariko akaba ataco barabivugako RPA nkuko musanzwe mubimenyereye ku misi yose ya kane uyu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ako hambere uyu munsi tukabayagira kubijanye n'abami bakuru batatu batwaye ingoma y'u Burundi aho muza kumva icabo bami bamaze hamwe n'ivyaranga ingabo zabo ikiganiro ako hambere cuno munsi mugishikirizwa na Ines Gakiza ikiganiro ca kahise amayagwa n'imigirwa n'imigenzo y'ikirundi ako hantu mugishikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA y'imisi yose ya kane mwakoze kwitaba isango ry'ikiganiro ako hambere tubashikiriza ku misi yose ya kane ndabaramukije nkaba ndabahaye n'ikaze mu kiganiro cacu co kuri uwa 10 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 ikiganiro ako hambere cuno munsi tubayagira kubijanye n'abami bakuru batatu batwaye Burundi aribo Ntare Rushatsi Cambarantama Ntare Rugamba hamwe na Mwezi Gisabo tubayagira kandi icingabo canke abasirikare babo bamaze amazina bitwa n'icatuma bitwa ayo mazina umutumire wacu uno munsi ni Luc Eric Nduwimana yize ivya kahise nayo kino kiganiro mugishikirizwa na jewe Ines Gakiza sangwa ikaze ndasubiye kubaha ikaze imbere y'umuzo w'abazungu Uburundi bwari bufise uko bwitunganije mu vy'intwaro bwatwagwa n'abami umutumire wacu Luc Eric Nduwimana atangura tubwira ingene intwaro ya cami yari itunganijwe ati Uburundi bwatwawe n'abami benshi naho abanditse kahise batumvikana ku gitigiri c'abami batwaye ingoma y'u Burundi
akahise k'Uburundi katwigisha Uburundi bwaragize abami benshi naho bagenda bamwe n'abandi batumvikana ko ku gitigiri c'abami barongoye ingoma y'u Burundi bamwe bavuga ko hashobora kuba harabaye ibiringo bine by'abami bane n'ikigira gatanu ca Ndize yaragiye gutangura ari naco gituma bamwe bemera ko mu Burundi habaye abami 9 Ndizeye aza ari uwa nyuma ari naco gituma mwita Ntare wa gatanu. Abo bavuga abami 9 no kuvuga ngo bo bavuga abami bice bibiri by'abami bane na Ndizeye yoba yaragiye gutangura igice kindi kigira gatatu. Ico gihe rero ntaheza ngo abe Ntare wa gatanu acaba Ntare wa gatatu, kandi mu by'ukuri iyo ubiraba uhura bafise ishingiro rituma kumbure umuntu yovuga ati niwo bari mukuri. Rero iyo turavye neza dusanga mu by'ukuri abami batwaye Uburundi ari abami 9. Muti kuki tugendera ku bisigarira vy'abami n'abagabekazi, uravye abisigarira vy'abami uza gusanga utora indwi hakabura bibiri. No kuvuga iyo tugiye mu nganzo aho bashingura abami tuca tura icamwambutsa abangira icenge tukabura n'icandizeye Ntare wa gatanu kubera bo batashoboye kugira amahirwe yo gushingurwa mu nganzo aho abandi bami bashingurwa. Murumvise ko abami batwaye Uburundi bivugwa ko bashika kuri 9. Umwami wa mbere w'u Burundi ni Ntare Rushatsi Cambarantama, niwe kahise kerekana ko yatanguje ingoma y'u Burundi. Umutumire wacu Luc Eric Nduwimana avuga ko umwami Rushatsi Cambarantama ari nawe kandi yashoboye kwegeranya ubuce bwari bugize Uburundi akoresheje ingabo ziwe zitwa amasuka. Mu bami batwaye Uburundi bazwi cyane kandi ko bahambaye cyane n'abami batatu. Uwa mbere ni Ntare Rushatsi Cambarantama, abandi bita ngo ni Rufuku rwafukuye Uburundi. Ntare Rushatsi niwe yatanguje ingoma y'u Burundi, hanyuma azwi yuko yakoze ibikorwa bikomeye cyane kuko kare Uburundi nticyari igihugu kimwe. Burya Uburundi buva mu ijambo bita ngo Uburundo, hari icyo bita ubuce butandukanye, kamwe kose kagira umutware wako bo bita Barwatere. Hanyuma rero Ntare Rushatsi Cambarantama aje yarashoboye kuba yagwana arabwegeranya abugira igihugu kimwe, nico gituma bavuga ko ari we yashizeho ingoma y'u Burundi. Murumva ko yakoze ikintu gikomeye kuko niwe yashoboye kubutunganya arabugira igihugu kimwe, akuraho ubwo budumbidombi ashiraho inzego z'igihugu. Nukuvuga ko rero yarafise abagwanyi, yarafise abo twokwita ingabo zigwanira igihugu. Abagwanira Ntare Rushatsi babita amasuka yafise insiguro. Murazi ko umwami bavuga ko ari Sebitungwa, ari we Semirima, kandi ko bavuga ko atuma haba kugwira canke umwimbu mu gihugu. Bavuga ko ico twokwita mu Gifaransa ko ari le garant de la prospérité et de la fécondité. Bisigura rero ko mu gihe bavuga ko umwami abasirikare biwe canke abagwanyi biwe iyo bavuga ko bitwa amasuka, bishobora kuba byari bifatiye aho kuko isuka n'umwami birafise aho bihurira, kuko bavuga ko ari we atuma haba ubutunzi, haba imibereho myiza Barundi bico gihe. Niko bari babizi, niko bari banavyizera. Abagwanyi rero barategurwa mu basore b'imikangara bakerebutse, ndetse burya babategura ku bakiri bato, ugahura barabigisha gusimba urukiramende, kwiruka, gukoresha imiheto, bakarasa imyambi, bigatuma bazobonamwo abahizi bashobora kuba mu ngabo z'umwami. Rero abantu barabihurirako nka bose nyene babategura, ariko amazina niyo atandukana, ariko ingoma y'ubwami yoyo yari itunganije kumwe mu bijanye nuko igisirikare cari gitunganije. Uwundi mwami yamenyekanye kubera ubutwari bwiwe ni Ntare Rugamba. Ntare Rugamba ari mu bami baguye imbibe z'u Burundi. Luc Eric Nduwimana yanonosoye ibya kahise avuga ko ingabo ziwe zitwa abatezi bivuye muri vuga gutera.
uwundi mwami azwi cyane ni umwami Ntare Rugamba wo bita Semugazashamba canke Rudatsindwa. Ni ukuvuga ngo ni umwami azwi cyane nk'umuhizi kuko ari mu bami banguye imbibe z'igihugu c'u Burundi. Yagiye afashata uduce tumwe tumwe, yagura igihugu uko yari yagisanze basekuru bakimuraze, agenda arafata uduce tumwe n'utundi, agenda aragwanya abandi bami begeranye, akagenda arigarurira uduce atwomeka ku gihugu. Uwo mwami rero bamwita Ntare Rugamba. Atandukanye na Ntare Rushatsi, itandukanirizo ni mu gihe batwariye ubwa mbere na mbere kandi n'ibikorwa bakoze murumva ko bitandukanye. Ntare Rugamba yari intwari iteye ubwoba, ni nawe dukesha imbibe z'igihugu c'u Burundi, naho twagize ibibazo zikaba zaragabanuwe mu 1919 nyuma y'amasezerano yagizwe hagati ya bose na Merne. Amasezerano niyo yatumye imbibe z'igihugu zigabanuka z'u Burundi, ariko wewe yari yaracaguye. Ariko nubwo tuvuga gutyo, yaragize ikibazo ku rugamba rwa mbere yatanguye kurwana igitero yateye ku gihugu c'u Rwanda ico gihe agwanya umwami w'ico gihe yitwa Yuhi. Bararwanye agira ibyago ntiyashobora kumunesha, nico coba cyaratumye Yuhi Gahindiro uwo mwami w'u Rwanda yaratsinze uwo w'i Burundi. Bituma rero kamuja mu mutwe yiga gutegura neza ingene azogwanya umwansi canke ingene azokomeza umugambi wiwe wo kwagura igihugu. Ingabo ziwe zitwa gute, zambara gute? Babita abatezi, bivuye mu ijambo gutera. Ni ukuvuga ngo abatezi biwe bambara insato zingeregere, bakiraba ingwa mu maso, hanyuma ugasanga n'abantu bateye ubwoba cyane, bishamwe ingwa n'agahama mu maso. Iyo bahura n'abantu rero baba basa n'ibikoko, bigatuma abantu babatinya. Urumva umuntu muhuye yiravye ingwa n'inombe mu maso, yambaye urushato rw'igikoko, mu gihe utamubenyereye kandi yaba yaritoje yariteguye ku bijyanye no kurwana, byatuma abantu rero benshi babatinya. Ni naho n'ubutwari bwiwe bwava, kuko abantu bagira ubwoba bakibona abantu bameze nk'uko. Iyo tuvuga yuko yaguye imbibe z'igihugu, two kwibutsa abatabizi ko igihugu Ntare canke ingoma Ntare Rushatsi yari yaragize, yarafonze, yarakoze akagira imwe, ntihari hagutse. Hari hagizwe n'intara nkenya, yarigizwe n'intara y'Ubuyenzi, Umugamba n'Ubututsi gusa. Ariko Ntare Rugamba yaciye yongera ko Ubweru, ashirako n'Ubuyogoma, ashirako no Kumoso, Ubugufi, Imbo, hari agace kubushi aho hakurya havuye haja muri Kongo, hamwe n'Ubugesera. Murumva rero ko yakoze igikorwa gikomeye, yagize igihugu kinini. Uno munsi twovuga ko araho uragizwe na Zangozi, Kayanza, Muramvya, Mwaro, Gitega, Bururi na Rutana. Yaritanze, murabyumva, yaritanze kuko kugira ngo agere aho hantu nuko abo batezi biwe, izo ngabo ziwe zakoze ibikorwa bidasanzwe bakigura igihugu. Uretse Ntare Rushatsi na Ntare Rugamba, uwundi mwami yaranzwe n'ubutwari bwinshi ni umwami Mwezi Gisabo, yahanganye na ba Kavamahanga. Muti yabigenjeje gute? Mu kanya umutumire wacu arabidushikirako. Ikiganiro nako hambere. Umwami Mwezi Gisabo ni umwami yahuye n'ingorane nyinshi ku ngoma yiwe, ariko vyagaragaje ubutwari bw'ingabo ziwe yitwa abadasigana, nk'uko umutumire wacu Eric Nduwimana abidusigurira. Mwezi Gisabo nawe yarahanganye n'ibibazo bitandukanye, agwana n'umuzo w'abazungu, agwana n'abansi biwe mo hagati mu gihugu, murazi by'abakirima n'abamaconco, agwana n'abadagi, ahura n'ibiza zuba, yahuye n'ibibazo byinshi ku ntwaro yiwe. Ariko yaragwanye, agwanisha ubutore n'ubutwari ku buryo abazungu batashobora kwiyumvira ingena abarundi bari batunganije, ingena
arabahizi ari intwari ku rugamba byarabagoye gutahura kuko nk'igihe abazungu baje ubwa mbere barapfuyemwo abatari bake kuko abarundi barabareka baremera bagapfa ariko bagahinga harya bagiye gushiraho kuko barasisha za nkoho washiramwo urusase rumwe ukarindira ugasubira gushiramo urundi bahinga harya bagiye gushaje gushiramo urundi nabo gaca batera amacumu n'imiheto byari ibintu abazungu batari bamenyereye cyangwa atashobora kwiyumvira iyo umuntu yisuka ku rusasi ivyo vyagaragaje ubutwari rero bw'abagwanyi biwe bita abadasigana bari abagwanyi ba Mwezi Gisabo nabo nyene ntaho bataniye n'abandi wahura ariko bobo bambara impuzu zikoze mu nshato z'ingwe bakambara kurya kwa biyeretsi ugahura bafise amacumu bafise imiheto bakagira n'inkinzo ivyo bagwanisha cugiye nta nko zari zihari ariko kindi iyo baba bari ku rugamba baba bafise akabugita bambarira ko ku mpuzu bita ngo ni indiga muzokumva abakunda gutukana bavuga ngo urakavuga indiga nako kabugita rero bagendana babambariye ko mu gihe bagwahuye n'umwansi akamutsinda hasi mu kumuhohosha yakoresha ako kabugita bita ngo ni indiga Mwezi Gisabo tumuzi rero nk'umuntu yahanganye n'abazungu agahangana n'ivyo biza byose kandi akagaragaza ubutwari mu gihe kitari coroshe byerekana yuko abarundi bari abantu bakunda igihugu cabo bakacitangira Naha dusozereye ikiganiro ko hambere cuno munsi ikiganiro catuyagira ibyaranze abami batatu kahise safata nk'aberekanye ubutwari bwinshi mu gihe c'ingoma zabo uko mwanabikurikiye umutumire wacu yanatuyagiye ibyaranga ingabo z'abo bami zari zifise n'amazina atandukanye ndashimiye umutumire wacu Luc Eric Nduwimana ku mwanya yaduhaye akadufasha kuremesha kino kiganiro ndashimiye namwebwe mwese mwaduteze yompi kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza ndabikebanuye ndabipfuriza kugira ibihe vyiza ahiwanyu cyari ikiganiro ako hambere imigenzo amayagwa n'imihigo yabo hambere tubiragaragara ako hambere Harakoze Ines Gakiza nino ngaha makuru twabateguriye kuri uyu wa kane igenekerezo rya 10 munyonyo mwaka wa 2022 aciye agarukira mwakoze mwebwe mwese mwaduteza abiri bakoze n'abagenzanje bamfashije kuyatororokanya nibagiye abahinga b'ivyuma batumya no majwi abashikira atankomanzi tuzane muzaneza nayo konda yabashikiriza nkabanda bike bantu ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu Imana ibanda yirinze Burundi n'abarundi n'agahwaye